Imisi yose imbere yo gukoresha amafaranga yawe hari ibibazo bibiri cyangwa bitatu ukwiye wibaza bigufasha kumenya niba koko ukwiye cyangwa udakwiye gukoresha amafaranga muri uwo mwanya. Niwagira umugenzi uko wibaza ibibazo mbere yo gukoresha amafaranga yawe bizogufasha kudakoresha amafaranga yawe nabi mu nyuma aho wicuza wamaze kuyakoresha. Nikuri Big Dream Media ndagutumiye like na sabone wangira ifende kuri iyo nkengeri kugira ube mu wa mbere waranka video yacu. Ikibazo cya mbere kwiko wibaza mbere yo gukoresha amafaranga yawe beke nshaka kugura kiri muri programme zanje muri bije nateguye kirimo. Ivyigwa vyakozwe n'uko Thomas Stanley na William Denk wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gitabo bise The Millionaire Next Door berekanye yuko imwe mu ngendo ziranga abantu batimbere mu by'ubutunzi nuko bakora ibintu kuri programme kandi bateguye bije bitwarika kuyubahiriza. Bavuye basanga abantu atatimbere mu by'ubutunzi no kenshi bakora ibintu kuri programme kandi bateguye bije bibagura kuyubahiriza. Nibitwarike kwa mukora ibintu kuri programme kandi biteguye bije wige kuyikwirikiza bizofasha kutatakaza amafaranga yawe mu buryo butari bwo. Wibuke amafaranga ukoresha atari kuri programme ni amafaranga utigera umenye yagiye inyuma kuyakoresha. Ikibazo gihakabiri kwiko wibaza mbere gukoresha amafaranga yawe mbe nikwereka icyagura kino kintu niye motivation sinikiragura kino kintu. Ubushakashatsi bwakozwe n'uwitwa Gerald Zertman wo muri Harvard Business School bwerekanye yuko ibice 95% by'ingingo zituma tugura ibintu ziba zisukwe n'ibishobisho emotions atari ko zibasinzwe n'ubwenge logic. Kubw'ibyo urakwiye kwibaza impamvu ugira usora amafaranga yawe muri uwo mwanya. Abantu benshi baragwa mu mutego wo gura ibintu bisinzwe n'ibishobisho kugira berekane ko barenze ko bashoboye ko bajyana n'ibihe cyangwa bakaja mahiganwa ko nakaguze kino kintu nanjye nzakigura. Ibyo biratuma batakaza amafaranga yabo mu buryo rasiguritse abandi bakisanga amadeni atagira insiguro cyangwa usanga kubaho ubuzima burengeye ubushobozi bwabo. Ikibazo gira gatatu kwiko wibaza mbere gukoresha amafaranga yawe mbe nitegeko ngora kino kintu kuno mwanya hamwe ntukigura ubunyene ntugira umba rungana iki. Abadandaza barakoresha strategy bita FOMO, fear of missing out. Aha nimbwe bakwereka neza yuko nutagura ino product uyu munsi egizoba yaheze bafite pièce nke cyane cyangwa egizoba yadugije ibeye gutyo bagagusunikira kukigura utiyumviye neza ko ugikeneye kutagikeneye. Urakwiye kwiha umwanya wo kumenya ko iyo kintu koko ugikeneye cyangwa ushaka kugigura kubera ishobisho. Aho ushobora gukoresha strategy bita 72 hours rule. Wiha amasaha 72 yo kwiyumvira kugira ngo umenye koko icyo kintu gikeneye no kutagikeneye, kuko inyuma y'iminsi 72 cyangwa iminsi 3 nimba washaka kugura kubera ishobisho ibishobisho biba byaheze hama ubone kutagikeneye ucihoze. Ariko nimba koko ukeneye bezo izogumaho hama ubone ko ukeneye ukigure. Ikibazo gira kandi kwiko wibaza mbere gukoresha amafaranga yawe mbe nagiranije ibiciro by'ahandi price comparison. Wibuke service ushaka canke icyo ushaka kugura ntigitangirwa aho honyene gitangirwa ahandi hantu harize hamwe. Kubw'ibyo urakwiye kwifa umwanya wo gutohoza neza uko kigugwa ahandi hantu. Ubushakashatsi bwerekana neza yuko ushaka kurokora gushaka ku 20% by'amafaranga ari gukoresha mu gihe utagize ubushakashatsi bw'ukuntu kigugwa ahandi. Hari abantu benshi bagiye bagura ibintu bashika muhira canke mu mwanya bagasanga ahandi hantu kigugwa amafaranga make cyane gusumba ayo bakiguzeko bagasigara bicuza. Wibuke uko wameze kose waba winjiza amafaranga make canke menshi kugira umenye uko ukoresha amafaranga yawe ni ntangire kugira ngo ushike kwihangiro ryawe. Nimba washimye ino video ndagutumiye kugira partage kugira gushikira abandi. Niba usicyumvira canke intererano ndagutumiye muri comment. Remember to be always the best version of yourself.